mwiriwe neza ntwari z'umwana wa Dawidi hamwe n'imiyabaga ikoraniye hano ndetse n'abana nabone ese imigisha ya Yesu Kristo mareka busezerano iyo bakora mwebwe mwese no kuri jewe nanje kandi atwuzuze ubumenyi bw'umugambi wiwe adukoreshe cyane mu gihugu aciwe mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen. Dusome muri Matayo igice c'icenda umurongo wa 35 kugeza ku murongo wa 39 havuga hati Yesu agendagenda mu bisagara byose no mu mihana yose yigisha mu misanagogi yabo avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami akiza indwara zose n'ubumuga bwose abonye ishengero rimutera akagongwe kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere maze abwira abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ikabuhezagiza ijambo ryayo ikatwemerera kuritahura. Ikigwa cyacu mwona mwanya ni igihe c'isarura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu kugira ngo dutahure iki cigwa dutegerezwa kuja haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishasha kugira ngo turabe umugambi w'Imana ufataniye isano n'isarura ry'ingano z'Imana aribo bahungu n'abakobwa b'Imana. Murabe ingene Yesu Kristo yahishuye iribanga igisarura y'abahungu n'abakobwa b'Imana arihishurira mu bintu abantu basanzwe bazi ko ari sarura ry'ingano ndetse no mu bindi vyimburwa canke ibinyantete canke imboga ndetse n'ibintu nk'ivyo byo ngaha ku isi. Hamwe mu bintu bisanzwe rero abantu basanzwe bazi we ashushanyirizamwo ibintu vyo mw'ijuru, ibintu vyo mu mugambi w'Imana, umugambi we yari gukora. Rero murabe ingene avuze yuko yorongeka abimbuzi bishi ko twokwinginga kugira ngo arongeke abimbuzi bishi kuko ivyimburwa ari vyishi abimbuzi bakaba bake. Muri Yohana igice ca 4 naho haratubwira uhereye ku murongo wa 34 kugeza ku 39 haratubwira hati igice ca 4 murongo wa 34 kugeza ku 39 Yesu arababwira ati indya zanje ni gukora ico wantumye agomba no guheraheza igihugu aciwe. Mbega mwebwe ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 iyi mbora rekagera? Ihe ndababwire nimwunamure amaso yanyu murabe. Barabiki murabe imirima kuko ireze igeze kwimbura kandi umwimbuzi arageregwa yegeraniriza ivyimburwa mu bugingo budashira. Rero ivyimburwa vyegeranwe ivyimburwa vy'ingano mwisarura ry'ingano aribo bahungu n'abakobwa b'Imana vyegeranirizwa he mu bugingo budashira, bashigwa mu bugingo budashira abahungu bose n'abakobwa b'Imana kandi ingero baronka ntabwo ari amafaranga canke nkuko namwe mu bivuga ntabwo ari amafaranga canke ifeza ariko ni imigisha y'Imana, imigisha mu bwami bw'Imana ntabwo ari feza zo ngaha ku isi ariko ni imigisha hamwe n'ingero zo mw'ijuru zo mu bihe bidashira. Kristo yaravuze muri Matayo 16 umurongo wa 27 yaravuze ati kuko umwana w'umuntu azohava afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'iki ibikwiranye n'ivyo yakoze.
mu byashiye Yohana igice cya 22:12 naho nyene yaravuze ati hendaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. ni ukuvuga ko hazoba ingero y'igihugu cyose kizoba cakozwe na buri kiremwa muntu, kandi abo ibikorwa byabo babikoreye mu bwami bw'Imana mu ishingiro rya Yesu Kristo mu mubiri w'ibanga wa Kristo bagakora mu gihugu cya Kristo, ingero ni ingero yo mu bugingo budashira. ni ingero iyo umuntu azoragwamwo imigisha ikomeye cyane y'Imana, ingero zikomeye cyane z'Imana. Rero habandanya havuga hati umwimbuzi arageregwa yegeraniriza ivyimburwa mu bugingo budashira kugira ngo ubiba n'uwimbura banezeranwe, kuko muri ivyo ariho iri jambo rimenyekanira ko ari iryo kuri, ngo habiba umwe hakimbura uwundi. nabatumye kwimbura ibitabatamije, abandi baratamye, namwe mwashikiye mu by'ubutame bwabo. benshi mu Basamariya bo muri ico gisagara bamwizera kubw'amajambo ya wa mugore, bamwizera kubw'amajambo ya wa mugore yavuze ashinga intahe atambariye ibyo nakoze byose. ni ukuvuga ngo wa mugore w'umusamariyakazi yavuze ati yambwiye ibyo nakoze byose, avuga ku bijanye na Yesu. rero baje kumva Yesu no kuraba Yesu. igihe rero bamwumva, mwitegereze namwe, abaje kubw'ibyo wa mugore yari yababwiye bagashaka kubona Yesu Kristo, rero murabe ingene bumvise Yesu. bamwumvise avuga ku bijanye no kubiba hamwe no kugusarura. asigurira abigishwa biwe yuko bo bari barungitswe gusarura ibyo bo batabivye. mwitegereze namwe, Mose yarabivye, na Yosuwa hamwe n'abacamanza hamwe n'abavugishwa n'Imana bavomeye. hanyuma Yesu araza azananye n'abigishwa biwe baje gusarura. rero umwana w'umuntu yazananye n'abakozi benshi bakoze igikorwa cy'isarura. umwana w'umuntu yazananye n'abakozi benshi kugira ngo basarure hariya. arababwira ati umwimbuzi arageregwa yegeraniriza ivyimburwa mu bugingo budashira. umwimbuzi ni ukuvuga ngo usarura arageregwa yegeraniriza ivyimburwa mu bugingo budashira kugira ngo ubiba n'uwimbura banezeranwe, kuko muri ivyo ariho iri jambo rimenyekanira ko ari ryo kuri, ngo habiba umwe hakimbura uwundi. nabatumye kwimbura ibitabatamije, abandi baratamye, namwe mwashikiye mu by'ubutame bwabo. rero murabe ingene abo bose bakoranye n'umwana w'umuntu mu kuza kwe kwa mbere baje gukora mu gihugu cy'isarura kugira ngo begeranye ivyimburwa byo mu kiringo c'ivyagezwe, nuko babishire bifise ubugingo budashira, babishire mu kiringo c'ubuntu. kandi mu bihe bitandukanye by'ishengero, mwitegereze namwe, harabwe kandi no mu kiringo c'ubuntu, nuko haraheza haza intumwa zivomera ivyari vyabibwe. hanyuma ubu rero natwe twarongeye gushika mu gihe c'isarura, kandi abakozi benshi ku munsi wa nyuma bazozanana n'umwana w'umuntu. mwitegereza namwe ingene mu vyeshuro Yohana igice cya 14 umurongo wa 14 ukabandanya,
Nitegereze ngene hatubwira kubijanye n'igenya no kuvuga ngo kubijanye n'isarura haratubwira ku cisa 14 murongo wa 14 kugeza ku 20 mu vyeshu haravuga ngo kandi mbona igicu cera no kuri kino gicu ukivyagiye ko asa n'umwana w'umuntu yambaye igitsibo c'izahabu umutwe yambaye igitsibo c'izahabu mu mutwe kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko mu marayika wundi ava mu rusengero asemerera n'ijwi rirenga abarira uvyagiye kuri ico gicu ati nurungi ku muhoro wawe wimbure kuko iyimbura rishitse kandi ivyimburwa vyo mw'isi vyumye uwo vyagiye ku gicu arekurira umuhoro wiwe ku isi irimburwa. Aha dushobora kubona ingene umwana w'umuntu ari waje afise umuhoro ukarishe agenya asarura, ariko mwitegereze azananye n'abakozi kugira ngo bakore igikorwa c'isarura mu gihe c'iherezo kuri uno munsi wa nyuma. Rero namwe mwarungitswe gusarura ivy'abandi babivye n'ivy'abandi basaruye mu bihe vy'ishengero ry'abanyamahanga. Ubu natwe rero turiko turakora mu gikorwa c'isarura kuko isaha yo kugenya, isaha yo gusarura yarashitse. Hasarurwa mu gihe c'ibireko vy'imfuruka nk'uko mu misi ya Yesu Kristo basaruye mu gihe c'ibireko vy'imfuruka hanyuma yo kurangira kw'ibihendwi vy'ishengero ry'abaheburayo mu vyagezwe. Ubu rero haraheze ibihe vy'ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe c'ubuntu, harageze igihe c'ibireko vy'imfuruka arico gihe c'isarura kugira ngo dusarurire hamwe n'umwana w'umuntu nk'abakozi b'umwana w'umuntu muri iki gikorwa kidasanzwe c'isarura, aho hahamagagwa hakegeranwa batanzwe n'Imana bose n'ijwi rirenga ry'inzamba bagahamagarirwa he mu gihe c'ibireko vy'imfuruka mu kibanza kihe, ikibanza c'abanyamerika Latine na Karayibe. Twarashitse mu gihe c'ubwiza cane kurusha ibindi bihe vyose, no kuvuga mu gihe c'isarura. Rero uwugenya aronka ingero, uwusarura aronka ingero, agasarura akagenya akimburira ivyimburwa mu bugingo budashira. Kandi nimwitegereze namwe abahamagagwa bakegeranwa begeranizwa mu bugingo budashira, ndetse kandi n'ingero bazoronka ari wo mushahara, ariyo ngero, kuko ugukora aronka ingero, uwabivye aronka ingero, uwuvomera aronka ingero, uwavomeye ivyabibwe no gusarura nawe nyene aronka ingero. Kandi nta numwe mwabo babanjije yabo wabivye canke abavomeye, nta numwe ashobora kunezerwa hatarakogwa isarura, kuko iyo habaye isarura aho niho haba umunezero mwinshi, kuko aho niho igikorwa cyose bakoze abaje bwa mbere niho kitaba carabaye impfa gusa. Ariko hatabaye isarura ntiribe, mbega abo babivye hamwe n'abavomeye biba vyabamariye iki? Nta na kimwe byaba byarabamize, kuko nta na kimwe byaba byarabamariye kuko baba barataye umwanya. Ariko iyo habaye isarura ryiza, ababivye hamwe n'abavomeye baraheza bakanezeranwa n'abandi n'abasarura. No kuvuga yuko umunezero utegwa n'abasarura bari kumwe n'abakozi bariko barasarura hamwe n'abakozi bariko barakora muri iryo sarura, kuko baba bakoze isarura ryiza. Kandi ababivye baravuga bati ibikorwa byacu ntibyabaye impfa gusa, ni murabe isarura ingene ribaye ryiza, nubwo atari bo bagenewe gusarura ariko byagenewe twebwe muri iki gihe. Ariko bo barabona yuko habaye isarura ryiza, kubw'ivyo rero bo bagira umugisha wo kuba barabivye bakabiba ikintu ciza, nuko kikazoheza kikagira ivyimburwa vyiza. Rero natwe turiko turabaha mu gihe c'ubwiza cane, igihe gikomeye kurusha ibindi bihe vyose. Mwitegereze mu Barewi igice ca 23 umurongo w'10 ukabandanya, haratubwira ku kubiba ndetse haratubwira kandi no kwisarura. Haravuga ngo uharabarira Mose ati igice ca 23 umurongo w'9 kugeza ku wa 16. Uharabarira Mose mu Barewi, uharabarira Mose ati barira Abisirayeli uti nimwashika mu gihugu nzobaha mukimbura ivyimburo vyaho, muze mwame
mushira umuherezi umukama wo ku vyimburwa vyanyu vy'umushuzo, nawe awuzungurize imbere yanje kugira ngo babere ishikanwa ryemegwa, ku munsi ukurikira isabato aba ari wo umuherezi azowuzunguzako. Umunsi ukurikira umunsi w'isabato ni ukore n'umunsi w'umunani, ni ukuvuga kuw'Imana. Kandi habaye ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ndetse dufise mu kugira ibihendwe by'ishengero dufise iminsi indwi y'ibihe by'ishengero, kandi umunsi w'indwi w'ibihendwe by'ishengero ni igihe c'indwi c'ishengero. Nyuma y'igihendwe c'ishengero rero haza umunsi w'umunani ari ushushanwa n'umunsi w'Imana, ugashushanya igihe c'ibureko bizefuruka. Kandi habaye ibihendwe by'ishengero ry'abaheburayo mu vyagezwe, hanyuma haje igihe c'ibureko bizefuruka, aho mwisarura ryahabaye muri ico gihe isarura ry'ivyimburwa byose byari vyabibwe mu kiringo c'ivyagezwe, nuko bigasarurwa mu ntango z'ikiringo hariya ikiringo c'ubuntu, ahariko haraba intangamarara y'ikiringo c'ubuntu. Ndetse ni naho Yesu yarahari hamwe n'intumwa ziwe bari muri ico gikorwa, bariko barasarura kugira ngo ivyimburwa byose babishire mu kiringo c'ubuntu. Muri ico gihe c'ibureko bizefuruka hajanwe imbere y'Imana umukama w'ivyimburwa vya mbere vyo mwisarura. Ivyimburwa vya mbere vyo mwisarura vyarajanwe imbere y'Imana, umukama warajanwe imbere y'Imana, kandi uwo mukama yabaye umwana w'umuntu Yesu Kristo. Rero mu gihe c'iherezo mwitegeze namwe no mukama, reka tubandanye dusome. Nawe awuzunguriza imbere yanje kugira ngo babere ishikanwa ryemegwa, ku munsi ukurikira isabato aba ari wo umuhereza awuzunguzako. Ku munsi muwuzungujeko muze munshikanira n'isuguru y'intama itaramara umwaka ko kimaze ico konswa, kandi ishikanwa ry'ivyakozwe mw'ifu ritanganwa naco rize ribe ibigira 12 vy'ingero y'ifu igogoretse ivanze n'amavuta ya elayo, ribe ishikanwa nshikanwe jewe uhoraho ritongorwa n'umuriro umubabwe umota neza. Kandi ishikanwa ry'ibiture ritanganwa naco nyene rize ribe ikigira 4 c'ingero yitwa hine na vino. Kandi ntimuze mugire imitsima y'iyofu murya canke impeke muhekenya ari zikaranze canke mbisi uwo munsi utarashika, ngo muzane iryo shikanwa ryanje Imana yanyu, iryo rize ribabere ibwirizwa ry'intahava mu ngo zanyu zose no ku rungano rwanyu uko ruzogenda rukurikirana. Kandi muze muharura iminsi muhereye kuri uwo munsi nyene ukurikira isabato, ari uwo munsi mwanzaniye ko umukama w'ishikanwa ryo kuzunguzwa, habe amasabato ndwe yiramvuriye. Muharure murumye iminsi 50 irume ku munsi ukurikira isabato igira ndwi, muheze munshikanire ishikanwa jewe uhoraho ry'ivyakozwe mu ifu y'ivyakurikiyeho. Aha dushobora kubona ko ivyo arivyo vyabaye inyuma y'uko umukama wazunguzwa imbere y'Imana, imbere y'uhoraho, mu muzuko wa Yesu Kristo ku munsi w'umunani, ubwo umukama wazungujwe imbere y'Imana wabaye umukama w'ivyimburwa vya mbere. Rero dushobora kubona ivyimburwa vya mbere vy'isarura ryo mw'isezerano rya kera. Rero mwitegereze namwe ingene mw'isarura buri gihe umuherezi mukuru yajana ivyimburwa vya mbere igihe cyose habisarura, kandi ivyo vyaba buri mwaka mu bwoko bw'abaheburayo. Haravuga ngo nimwashika mu gihugu nzobaha mukimbura ivyimburo vyaho, muze mwame mushira umuherezi umukama wo ku vyimburwa vyanyu vy'umushuzo. Ni ukuvuga ko imbere yo gukora igikorwa cyose cyo gusarura, nuko ngo ivyimburwa bijanwe imbere y'Imana izindi ngano nshasha, kugira ngo izindi ngano nshasha nazo zijanwe imbere y'Imana. Imbere yaho hatangirwa Imana umukama uzungujwe w'ivyimburwa vya mbere, ivyimburwa vy'umushuzo, kandi uwo yabaye Kristo mu myaka 2000 iheze, ari we yajanwe imbere y'Imana duga mu ijuru, nuko yicara iburyo bw'Imana. Rero mbega yajanwe imbere y'Imana ryari? Yazutse ryari? Ku munsi w'umunani. Rero
mu gihe c'iherezo mu gusarurwa kw'ivyimbugwa by'isezerano risha tuzogira umukama uzungujwe umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma mu kuza kwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe. Kandi hanyuma mwitegereze namwe, hanyuma yuko herekanwe mbere y'Imana umukama uzungujwe w'ivyamwa vya mbere ari we yabaye Kristo, hanyuma haharugwa imyaka 49, iminsi 49, iminsi 49 dukosore iharuwe uhereye uwo munsi umukama wazungujweko, hanyuma hakaca haza umunsi wa 50, kandi umunsi wa 50 haravuga hati muharure murumye iminsi 50 irume ku munsi ukurikira isabato igira ndwi, muheze munshikanishikanwe jewe uhoraho je vyakozwe mwifu je vyakurikiyeho. No kuvuga ko iminsi 50 uhereye ku munsi hatangiwe umukama uzungujwe uhereye ku munsi Yesu Kristo yazukiyeko kugeza ku minsi 50, hanyuma umunsi wa 50 hari gutangirwa Imana izindi ngano nshasha, kandi ivyo vyabaye ku munsi wa Pentekote aho hatangiwe Imana abantu 120 ari bo bujujwe mpwemu w'Imana. Rero ivyo vyarashishwe n'ingero y'ibizaba biriko biraba mw'iki gihe c'iherezo, ubwo umukama w'ivyimbugwa vya mbere, ivyimbugwa vy'umushuzo vyo mw'isarura ryo ku munsi wa nyuma, ivyimbugwa vyo mw'isezerano rishasha bizojanwa imbere y'Imana, hanyuma inyuma y'igihe runaka, nyuma y'iminsi runaka hazoza izindi ngano nshasha zo mw'isarura, nuko nazo zijanwe imbere y'Imana. Ivyo bitubwira kukuragwa mu mwuzuro, ukuragwa kwa marayika ntumwa wa Yesu Kristo, hanyuma no kuragwa mu mwuzuro ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. Rero dushobora kubona uwo mugambi w'Imana wose ari nawo mwitegereze namwe. Uwo mugambi waramaze gushitswa mu myaka 2000 iheze mw'isarura ryahabaye mu gihe ca Yesu, aho habaye isarura ry'ivyimbugwa vyo mw'isezerano rya kera, nuko hakegeranwa hagasarurwa ivyimbugwa, nuko hakerekanwa imbere y'Imana umukama uzungujwe ari we yabaye Kristo, ari we yemewe n'Imana. Kandi ivyo vyabaye ku munsi w'umunani, nk'uko ngaha bivuga ati azokwerekanwa ku munsi w'umunani, kandi habaye ku munsi w'umunani umunsi w'Imana uwo Yesu Kristo yazukiyeko, nuko ajanwa imbere y'Imana araheza aremegwa. Rero uharuye iminsi 50 uhereye uwo munsi w'umuzuko wa Kristo, hari guharugwa iminsi 50, nuko hanyuma hagaheza hakerekanwa imbere y'Imana izindi ngano nshasha. Aho niko havuga abo rero babaye bamwe 120 ku munsi wa Pentekote, ari nabo barose mpwemu yera. Uwabaye umunsi wa 50, kandi 50 bisobanura Pentekote. Rero haje igindi Pentekote, ariko si umunsi wa Pentekote, ariko n'umwaka wa Pentekote, kugira ngo turonke umwuzuro wa mpwemu yera, ukuragwa mu mwuzuro kw'imibiri yacu, no kuvuga ngo umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Rero hazoba kandi umukama uzungujwe umwana w'umuntu. Mwitegereze buri gihe we n'uwo mukama uzungujwe, kandi umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma azoba ari kumwe n'abamarayika biwe, ari bwo bukozi bwa Mose na Eliya buriko buragaragazwa mu gihe c'iherezo. Aho rero tuhafise umukama uzungujwe, ari wo uzungujwe imbere y'Imana ku munsi w'umunani, igihe cyo biriko bizifuruka, ari wo munsi w'umunani mu minsi y'ishengero. Rifise iminsi 7 ishengero, rifise ibihendwe by'ishengero, hanyuma rikagira umunsi w'umunani, ico gihe gihoraho, igihe cyo biriko bizifuruka, aho herekanwa uwo mukama uzungujwe w'ivyimbugwa vya mbere, ari wari umwana w'umuntu mu kuza kwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe muri iki gihe c'iherezo, kugira ngo bityo amaze kwinjira niyinjira
mu kwigaragaza kwiwe, kwigaragaza ko umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe muri marayika wiwe ntumwa niyinjira akaragwa burundu akemegwa nk'umwana w'Imana, nukore n'abasigaye nabo nyene bazoca bemegwa nk'abana b'Imana. Umubatizo wa mpwemu yera hariya kuri twebwe ushushanya umwuzuro wa mpwemu yera. Hariya n'umuganura ku munsi wa nyuma naho iciyongera ku muganura, iciyongera ku mubatizo wa mpwemu yera, abatoneje hanyuma bazoronka umwuzuro wa mpwemu yera. Aho niho rero tuzoronka ukuragwa mu mwuzuro, uguhindurwa kw'imibiri yacu twebwe bakiri bazima. Abavuye mu mubiri nabo bazoronka ukuzuka ko batonijwe bari mu mibiri ihoraho, ariko hazoba umukama w'ivyimbagwa vya mbere ari wo uzokwerekanwa imbere y'Imana, kandi uwo no mwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe mu kuza kwiwe hamwe no kwigaragaza ko ku munsi wa nyuma muri marayika we ntumwa. Kandi niyinjira abatonejwe bose bazoca binjira, kandi bazoragwa mu mwuzuro baronke umwuzuro wa mpwemu w'Imana, guhinduka kw'imibiri yabo muri iki gihe c'iherezo. Nkuko buri mumarayika ntumwa niyinjira n'umugwi we nawe nyene uzokwinjira. Ivyo nivyo babwiye mwene data Branham igihe mwene data Branham yari hariya muri paradizo imbere yo kuva mu mubiri burundu. Baramubwiye bati wewe uzocigura urubanza, kuko yashaka kubona Yesu. Baramubwira bati ubu ntushobora kumubona, ari hejuru. No kuvuga bo bari mu buringanire bwa gatandatu muri paradizo. Baramubwira bati ari hejuru. Ivyo bisobanura iki? Ari hejuru mu buringanire bw'indwi, uburinganire bw'Imana, hariya ku ntebe y'Imana, ariko yingengera abantu bose basigaye bataraza. Rero baramubwira bati ariko wewe atazoza, kandi wewe uzocigura urubanza, azogucira urubanza. Aho rero uwashaka kubona Yesu igihe bamubwira ko azoza akamucira urubanza yaciye agira ubwoba. Umuntu wari wese yogira ubwoba. Nuko rero ntabwo yasubiye kuvuga ati ndashaka kubona Yesu, ariko yavuze ati mbega ivyo bizogenda gute, mbega nzotereza guciga urubanza. Acatangura kugenzura neza, yiga ibijanye n'ukuntu azociga urubanza n'igituma azociga urubanza. Arabaza ati izindi ntumwa nazo ati nabo nyene bazociga urubanza. Rero baramubwiye bati niwinjira natwe tuzokwinjirana nawe, kandi tuzoba ihanga ryawe, tuzoba abantu bawe. Nuko tuzoheza tugaruke ku isi, duronke imibiri, duheze dufungure. Aha ntibarya, ntibaryama, ntibanakora. Nta na kimwe mu majambo yumvikana mu majambo yacu, nta na kimwe mu bintu twakora ku isi dukora hano. Ntituryama, ntiturya, ntabwo turuha, nta na kimwe mw'ivyo ngaha, nta nijoro rihaba. Ubu rero twebwe tugiye gusubira ku isi. Niwinjira natwe tuzokwinjirana nawe, nuko tuzotora imibiri, tuzoronka imibiri dusubire ku isi. Niho rero tuzoheza tugafungura. Bya bindi nyene Yesu yakora igihe yagaruka ku isi, biyumvira yuko cyari gihume. Arababwira ati murafise ico kuza, murafise ico kurya. Bamuha igipande c'ifi hamwe n'igipande c'ubuki, arira imbere yabo. Bareza batahura yuko yari Yesu ari mu mubiri w'inyama, umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza. Kandi igihe abera bo muri Kristo bo mu bihe vyaheze, igihe bazozuka bakatwiyereka, nuko rero bazosangira natwe, tuzobafungurira. Bo bazoba abatumire bacu, natwe tuzoba abazobakira n'iteka. Ariko rizoba ari ihigwe ridasanzwe kuri twebwe bose. Twese turindire yuko abapfuye bizera Kristo bazuka. None bazokwigaragariza he? Igihe Yesu yazuka, biyerekanye bari kumwe nawe mu gisagara c'i Yerusalemu, kuko aho niho Yesu Kristo yari yazukiye. Aho umwana w'umuntu yari ari, aho niho bagaragaye bari kumwe nawe. Bazukanye nawe biyereka benshi mu gisagara c'i Yerusalemu. Ahari hari umwana w'umuntu, umukama wazungujwe. Aho niho habereye umuzuka, aho niho hazukiye abera bose. Nubwo bari ko bapfiriye mu kindi kibanza, abera bo mu isezerano rya kera, umuzuko bari mu mibiri mishasha wabereye i Yerusalemu. N'umuzuko
wo ku munsi wa nyuma abera bo mu isezerano rishasha uzobera he? Uzobera mu gihe c'ibere komeza ifuruka. Kandi bazokwiyerekanira he? Bazokwiyereka bene se mu gihe c'ibere komeza ifuruka, nuko bazosangira natwe. Hanyuma bahindukiye bakaza kwiyereka mu miryango yabo bari mu bikindi kibanza, naho nta kibazo na kimwe gihari. Ariko mu by'ukuri ntibazoshaka kuba kure yacu igihe kirekire, kuko umuryango w'ukuri ni umuryango wo mw'ijuru. Ubwo ni wo muryango w'Imana. Kandi rimwe na rimwe nuko rero tugira umugisha udasanzwe, ari nawo abavyeyi bacu nabo nyene baba barabizera, na bene wacu n'abashiki bacu mu buryo bw'umubiri bakaba bizera nabo nyene, nuko bakaba umuryango wacu na bene wacu inshuro zibiri, tuvuze mu buryo bwo kw'isi ndetse no mu buryo bwo mw'ijuru. Kandi uwo n'umugisha udasanzwe iyo bibaye bityo mu muryango. Rero twebwe turiko turabaho mu gihe c'isarura. Kubw'ivyo rero dukore muri ico gikorwa c'isarura dukoranye na Yesu Kristo mareka w'isezerano mpwemu yera yigaragaza ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibiri komeza ifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, aje kugira ngo akore isarura. Ariko buri gihe Imana yarungikanye n'intumwa zayo abakozi beza b'igikundiro kugira ngo bakore mu gikorwa Imana yahaye intumwa kugira ngo igikore muri buri gihe, aricyo cyari igikorwa c'Imana c'ico gihe. Kandi hamwe nawe yazananye harungitswe abakozi beza b'igikundiro. Uko niko mwenda Branham atubwira ku rupapuro rw'amajana 254 mu gitabo c'ibihindwe vy'ishengero. Kandi uko niko biri no mu gihe cacu naco. None aba bakozi beza b'igikundiro ab'Imana irungika muri iki gihe kubw'igikorwa c'isarura kugira ngo basarurire hamwe n'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe muri iki gihe c'iherezo bari hehe? Nuko rero turi hano muri iki gihe c'iherezo, umugwi umwe ngaha muri Xalapa, ndetse no mu bibanza bitandukanye byo muri Repubulika ya Mexique, no mu bibanza bitandukanye byo muri Amerika Latine na Karayibe. Hariho ibihumbi by'abakozi beza b'igikundiro barungitswe muri iki gihe c'iherezo kugira ngo basarurire hamwe n'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe mwisarura. Mu gihe c'isarura isi Imana yobahezagira, Imana ibarinde, kandi ese yobakoresha cyane mu gikorwa cayo, mugakora mwunze ubumwe n'umwana w'umuntu hamwe n'abamarayika biwe bigaragaje muri iki gihe c'iherezo, mu gikorwa kidasanzwe c'isarura c'igihe c'iherezo muri iki gihe c'isarura. Kandi se yogerera umwe wese muri mwebwe mw'ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama ibikwiranye n'igikorwa ciwe n'igikorwa yakoze mu gikorwa kidasanzwe c'isarura ry'ingano z'abahungu n'abakobwa b'Imana. Yesu migisha Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi ikadukoresha cyane mu gikorwa cayo muri iki gihe c'isarura. Mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Ubu rero natwe turi mu gihe c'isarura, dukora twunze ubumwe no kwigaragaza kwa Yesu Kristo umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe muri iki gihe c'iherezo. Kandi byose ndabishobozwa na Kristo muri iki gikorwa c'isarura, kuko ampa inkomezi. Mwitegereze igihe hageze igihe cyo kubiba, mwe mushobora kubona ko n'umufuka umwe ujana abakozi 2 canke 3, nuko bakabiba ikibanza kinini cyane. Twavuga ko bo biba imbuto miliyoni, bakabika umufuko. Kandi twavuga ko mu mezi 8, ukwezi k'umunani
botegereza kuja gusarura. Hashobora kuba mu kwezi kw'indwi, ariko ko byashaka kubereka mu kwezi k'umunani niho botegereza kuja gusarura. Rero umwe akabwira mugenzi we ati ni vyiza tujyane umufuko twakoresheje mu kubiba. Kandi ubundi atabanye ubunyabwenge yojana umufuko umwe ati tugende gusarura. Ariko hakaza ubundi w'umunyabwenge ajejwe ivy'isarura akavuga ati mwisarura mwebwe mwakoreje umufuko umwe wuzuye imbuto, ariko uwo murima ivyo mwabivye mwabishize imbere y'Imana muvyereka Imana. Ivyo mwabivye rero biraheza bigira umugisha w'Imana. Kandi namba mwebwe mwakeneye umufuko umwe kugira ngo muje kubiba umufuko umwe wuzuye imbuto, aho hakaba harimwo imbuto imiliyoni zamye rumwe rumwe rukama 100. Mwisarura hosarugwa imifuko 100,000 canke imbuto 100,000, ingano 100,000. Kubw'ivyo rero mwebwe mwokenera imifuko 100 kugira ngo muje gusarura. Ariko nuko twebwe twabivye umufuko umwe gusa, ariko umugisha wasezeranijwe n'Imana nuko ivyo mwabivye rumwe rumwe ruzokwama 100. Kubw'ivyo rero niba mu kubiba uwo mufuko w'imbuto twavuga ko bari abantu 2, hanyuma no kugira ngo bacunge uwo murima kugira ngo inyoni ntizibige, no kugira ngo bavomere kugira ngo bikure neza. Rero mu gihe c'iherezo mwisarura arivyo ari kugwiza 100 kuri buri rubuto. Rero hokenegwa abakozi benshi bo mwisarura. Nico gituma Yesu yavuze ati nico gituma yavuze yuko ivyimbogwa ari byinshi abimbuzi ari bake. Rero ivyimbogwa ni byinshi ariko abimbuzi ni bake. Ariko turasenga Imana kugira ngo ibandanye kurungika abimbuzi mu ruzabibu rwayo mu gihugu c'isarura ryo mu gihe c'isarura, kandi tuzoronka iryo sarura ryose ryuzuye hadatakaye n'urutete na rumwe rw'ingano, hadatakaye n'uwatonejwe n'umwe w'Imana. Nico gituma hakenewe abakozi kugira ngo bakorane n'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe, kugira ngo bityo ntihatakare n'urugano na rumwe n'urutete na rumwe rw'ingano, kuko izo ngano zishushanya abatonejwe n'Imana. Kristo umwana w'umuntu ingano yabibwe mu ivu yaravuze ati iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma ari konyene, ariko iguye mu butaka iguye mu ivu igapfa yera imbuto nyinshi. No kuvuga ngo amamiliyoni y'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise ishusho ya Yesu Kristo. Rero byose ndabishobozwa na Kristo muri iki gihe c'isarura kugira ngo nkorane n'umwana w'umuntu mu gikorwa c'isarura ryo kuri uno munsi wa nyuma. Hakogwa isarura y'abatonejwe nk'umubiri w'ibanga wa Kristo, hanyuma Kristo azokora isarura canke ukwegeranya abahungu n'abakobwa b'Imana bose umuntu w'igiti ciwe mu mibiri ihoraho, basarurirwe mu mibiri ihoraho muri iki gihe c'iherezo, nuko berekwa Imana bari mu mibiri ihoraho, kuko iki ni igihe c'isarura. Kandi mu gukora mu gihe c'isarura turi kumwe na Kristo, byose tubishobozwa na Kristo aduha inkomezi. Mwitegereze namwe, igihe umuntu agiye kubiba, umwe muri abo bantu nimba ico bagiye kubiba ari umufuko umwe
w'imbuto, umwe muri abo bantu babiri, umwe ashobora kugenda yikoreye uwo mufuko, ariko iyo habaye isarura, ibisarurwa biba biremereye cyane kurusha ibyabibwe, biba biremereye inshuro 100 kurusha ibyabibwe. Rero hamwe n'igikorwa kidasanzwe ndetse n'uburemere icyo gikorwa gifise, dushobora kuvuga duti ariko byose ndabishobozwa na Kristo ampa inkomezi. Byose birashoboka kuwizera, kandi ku Mana ibintu byose birashoboka. Byose ndabishobozwa na Kristo. Ico nico ari ikingirakamaro cyane ko Kristo ari muri jewe no muri ndawundi no muri umwe wese muri mwebwe namwe, kandi byose ndabishobozwa na Kristo namwe nyene. Kandi ese Imana yabahezagira, kandi turaza kubonana mu gikorane gikurikira ca saa 11 zo ku mugoroba Imana niyabishaka. Mubandanye mugira umunsi wuzuye imigisha y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen.